ni ikintu novuga ko hari ikintu kuri jewe coba caragabanutse coba caramvuyeko kuko papa nkuko musanzwe mubizi yari everything to me. He was everything. He was always there for me. He was there like a father, brother. He was my nigga, urumva. Rero kuba ndi ngaha kuba wowe waramenye arabifisemo uruhara kandi runini. Rero buri gihe cyose nzoba ndiko ndakora music canke nkora ama interviews ni ikintu kizotuma nguma ndamwibuka. Papa yari umuntu sinovuga ko yari umuvyeyi asanzwe nkuko bamwe sorry. Bakunze wa Magic TV mumeze gute murabo murakomeye kuri micro nkundo Ange Minushe ko mubibona hama ikiganiro cyo namunsi ikiganiro tuyage n'umuririmbyi yari yarabuze reka naza kubitubwira mugabo murabona naje ko nawe maze igihe ntariko ndavugana n'abaririmbyi cyane hageze aho ati oya reka ngaruke kwanza gato reka rero ndamuramutse umutimire wacu mwari bakumbuye kandi nanje nari nkumbuye urameze neza ndameze neza cyane nawe uri suko umeze neza ndameze neza mama ndacangamutse urumva nyene condition arakanye kubera hakanye sawa nawe ni wambaye ikoti wumvise ko hakanye ikoti yanje tuyireke sivyo Madiba urameze neza mbwa hari abantu benshi nibaze ko hari ukuntu abaririmbyi baba bafise ukuntu bivuga amazina urashobora kubibwira gatoya kuko hari abantu benshi bari bagukumbuye abandi nabo bari baranakwibagiye it's your boy I'm the classic boy classic. Hey, we run this. Awajeje. Safi. Madiba. Amakuru y'iminsi mu muziki. Turashima, byose turashima. Urashima mu muziki kwera ingene wari turyamisa wadusinzirije wowe wabishima. Igikuru n'ibikorwa. Sinahora ndi calme muri visibility ariko indani sinari ndi calme. Madiba urafise ukuntu sijya mbere bidukoze warigeze kugenda Tanzania urabura uragaruka ngo nari ngo byari bikorwa byari biki byara amasho ego tukabitahura ubu rero ndaje ugacutura ingoma zibiri gusa ugaca wese ukaryama ivyo tubimenyereye ku bakobwa b'abaririmbyi kazi why wewe ubikora icyambere nambere kwanza ndabishimiye abafana b'umuziki w'u Burundi kuko ivyo su wari wese ashobora kubikora kuko ugiye ukagenda amezi 3 ana barundi baca bakwibagira ariko jewe ndagenda nkagaruka nkasohora indirimbo Imana ikamfasha bakayakira neza so mu bisanzwe ico ni ikintu cereka ko abafana baba bakunda umuziki wanje kandi icyatumye mba calme muri ino period nahora ndi calme narabuze umuvyeyi nkuko musanzwe mubizi kandi nawe warashitse ku kiriyo ndabigushimire nongera nshimira n'abandi bose bashoboye kwigora bagashika cyane cyane my sister Natasha urakoza hose ya n'abandi Bazawe tureka cyo ndabinabisimbisha Natasha hajya abaririmbyi atumira cyane muri jya pari yewe arabantu babagenzi biye kuko si tuhabona abantu bose Natasha mufitanye ubucuti ubuntu Natasha hagira biziko adashika abantu bose hajya sa abantu bose none kuvuga ifoto y'umuririmbyi ubonye hajya cyangwa umuririmbyi kazi zumenye ko ari umuntu kuri Natasha afite icavuze Natasha kuri jewe sinavuga ko ari umuririmbyi gusa n'umusista mu yindi kandi n'umumama kuko n'umuntu afise umutima wo gufasha je nibuka Natasha twamenyanye igihe nkitangura umuziki muri 2017 like 4 years I think right now because it's been away like it's a big distance till now urumva ngerageje kuraba Natasha yaramfashije ibintu byinshi nkitangura music yaramfashije ikintu abandi batofa gufasha kuko yarumvise indirimbo yanje tutanazinanye acavuga uti aba niba baririmbyi twofasha urumva rero kuri iyo geste gusa yankoreye kuva ico gihe Natasha nitwari bwahure ariko twarayaga nyene bisanzwe hama twaje guhura I think in 2020 so iwayo
ya niho twahura twari kumwe na vieux wanje ico gihe niho yaronkeye ko akaryo ko kumumenya papa wanje umuhisi na jewe twahuriye kuri BTV yego kuva ico gihe like Natasha ni umuntu ansupportinga cyane yeah wow tugiye mu bintu by'umuziki na divize twa turimo impamvu ni yahe ubu wari watekanye donc narabonye kwa Landry Promoter abantu baza ngo bashaka umuziki bashaka ibiki bashaka iki genre abantu mukimbenga mu bana biriya wavyakiriye gute hari abantu baca bavuga harimo buzz kwanza harimo buzz canke harimo ko exagera kwa Landry byari bimeze gute biriya be mu bisanzwe je mu buzima bw'iwanje na buzz nemeramo je nemera mu muziki ibikorwa vyiza nkuko musanzwe muzi Madiba niyigera akora buzz hama Landry sinzi ngene yoba yarakoze ijya biriya bintu gusa je nabibonye kuri ya nyene Jean wovyakira gute eske uba wabonye ko wazimye iyo abantu baje kukwibutsa kujya muhira bakaza ati nasubira ririmbe woba wabonye ko wazimye canke ubifata gute wewe erega ukuzima ni kimwe kubura ibikorwa n'ikindi no kudasohora n'ikindi je sinahora nsohora indirimbo kandi ibikorwa ubu bifise ibikorwa nsanzwe ndabifise nari gusohora album muri uno mwaka ariko nivyabaye bikija mu ngiro kuko narabuze umuvyeyi so indirimbo nari imperutse gusohora yari wayo kandi n'indirimbo vraiment nshimira abarundi bose aho bari baramfashije vraiment indirimbo yarashitse mu bantu kandi ndabishima hama ikindi kintu nuko iriya geste abantu bakoze bari abantu bashoboye kuzimuhira ijya ni je kuri jewe it means a lot to me cause sumu artist wari wese bashaka gukorera biriya it's like kuri jewe vyaranteye intege biranyereka whatever I'm doing it has a brighter future for me kandi aho ndiko ndaja ni heza gusumba aho ndi so igikuru no gukora abarundi barakunda ibikorwa vya Madiba kandi ikindi kintu abantu bategerezwa kumenya I don't have management nije nihaya like izo poste zose zo kwihagarikira ibikorwa vyanje mugabo nongera mpereza kajya abantu bashobora kuba bashaka bafise ubwo like experience yo kumanaginga umu artist ushoboye kumanaginga umu artist arashaka kuza tugakorana umu investor arashaka kuza tugakorana kuko like je sinshobora kubanira wari wese ashaka kudukorana wewe minuje unaweza kweli nikungaye igikuru nimba ubishoboye vraiment ndazi ko kumanaginga umu artist bigoye kuko sometimes biratera stress abantu nkamwe rero abakobwa nimwe mu mutera stress canke ni bikorwa bimeze gute ni gitera stress kubisanzwe mu kumanaginga umu artist urazi like kugwana n'isi yose kugira ujya muziki ushikira abafana na strategy like haba kuririmba talent no kwibranding biba bitandukanye rero ivyo byose ndibaze ko abari kikorwa ca wewe apana jenye na manager arimo biravana na contract muba mufitani okay tugiye ku bintu byari kinama mbona nka wewe ukuntu uririmba neza nkaca mbona nka Dramati genre muri abantu muri donc novuga ibintu vy'imyaka muri hamwe kuririmba bafite amatala amwe mu gizi gute mudashobora kuja hamwe n'abaririmbyi nkabajya mugashobora gukora nk'ibombe kuko murashoboye mugabo mengo mwese ari muri kwa wundi hariya kubera iki donc ni gute mwebwe batoya mudashaka kuvuga ati reka natwe dushire hamwe dushobora gukora ikintu kinini abakuru babone ko dushoboye neza urazi like mentalite y'umuziki ndundi aho biva nuko like ijya strategy yamyeho urumva yo kwimenya ugashaka kwikorana urumva ivyo nivyatanguye ubu byatanguye kuva kera rero kuri jewe nuko gusa indirimbo mfise niziratangura gusohoka ariko vuba inyuma y'Islam meruka gusohora hirya ejo like hari yindi ndirimbo ngiye gusohora muri kuno kwezi nyene yitwa uyu munsi uri wenyene zose it's a surprise
I never talk about my projects. ufise na yaheyo y'abantu ho ngaha mu Burundi reka izo wakoze collabo apana izo wakoze ndazikubwiye wo chuhabuka kuko like ari ukuntu collabo zanje zigenda zirutana ama step. Abantu rero twatubaza ko ari uri muri business tubone ko ari uri mu muziki wari uri muri studio yacu tumwazina. Oh no, no. As usual, people know that I'm a businessman. Like I do other business. Urumva. Singora umuziki gusa. Umuziki rero urashobora kuba ufatwa ushira hagatoya. No, sinigera ngira pause muri music. No, and I'll never do that because music is me and I'm music. Yeah. Wow. Tugende kuri irya ndirimbo uheruka gusohora. Hari ukuntu navuga ko bon aiga abantu ntiyarose ama views nk'indirimbo zawe za kera. Ijya si indirimbo ijya ni novuga ni Islam. Yeah. Ijya kuyikora wumvise byavuye kuki byagize kuko biturazi ukuntu bimeze kubura umuvyeyi twese twarababuze mugabo hariho ikintu bisaba inguvu zikomeye. Yeah. Wewe bijya vyagenze gute kugushoye kumva ati uko biri kose ntegezwa gukora ikintu kiraho ndagishire kuri YouTube yanje partage kujya kuno wa partageje n'inguvu nyinshi bon byavuye he? Cyambere na mbere kwanza ndi umuntu nigera ncika intege. Ico nico kintu cyambere abantu bomenya. Nararonse novuga sinzi ngene no cita ariko nararonse ikintu kinshwanyagura mu duce duto mu buzima bw'iwanje kuba narabuze umuvyeyi ni ikintu novuga ko hari ikintu kuri jewe coba caragabanutse coba caramvuyeko kuko papa nkuko musanzwe mubizi yari everything to me. He was everything. He was always there for me. He was there like a father, brother. He was my nigga. Urumva rero kuba ndi ngaha kuba wowe waramenye arabifisemo uruhara kandi runini rero buri gihe cyose nzoba ndiko ndakora music canke nkora ama interviews ni ikintu kizotuma nguma ndamwibuka. Papa yari umuntu sinovuga ko yari umuvyeyi asanzwe nkuko bamwe nkuko bamwe bari bamuzi abashoboye kuronka ibako ryo kuvugana nawe bari bazi n'umuntu ameze gute. Rero kuri jewe papa wanje sinari kuronka ingene no mushimira naho no ririmba indirimbo naho nabiriya kwanza nagize nibirageraho uko niyumva mu mutima wanje ariko ndashima iragi rya papa nuko norisangiza nabandi rikababera icigwa kuko wowe uri ngaha nanje ndaha ariko twese kuri iyi si turi ingenzi. Urumva rero kuba turi ngaha ku isi twame twibuka yuko twese turi mu nzira yo kugenda kwa data. Urumva rero tuzokwame twibuka eske baguhamagaye dawe aguhamagaye Imana umunsi wawe ugeze uzoba warateguye iki uzoba warasize iki ngaha ku isi wakoze iki. Urumva rero kuri jewe papa wanje vraiment ndamushimira kuko niyansize habi yaragerageje ibishoboka vyose nk'umuvyeyi abona umwana wiwe atera imbere atera intambwe amera nk'abandi. Urumva rero ico kintu vraiment ndakimushimiye ahari hose uti my father rest in peace, I really love you. Kandi n'abamuzi babandanye kumusengera ego kandi my father was everything to me. Nkuko nabivuze ijya Islam irabivuga vyose uwo bashaka kuyumviriza kuko si kuri jewe gusa ijya ni true story bidushikira twese tuzobura ico kirazwi. Urumva n'amajambo yanditswe. Urumva rero igikuru nukwitegura tukamenya kubana neza n'abantu kwicisha bugufi
kumenya yuko twese ngaha turi ku isi ibi vyose turimo ngaha ni vyisi navyo kwishira hejuru urumva rero tuzokwame twibuka ko aha turi ni ku isi no kumenya kubana n'uwundi urumva Madiba hariho nibaza ko je nabuze abavyeyi imbere yiwawe nazo ko ndakurusha experience mugabo ashaka ko kubuza umuvyeyi yagukunda kandi wakunda kuguna ko afise akamaro mu buzima bwawe nkuko kuntu kwiwawe uba ufise ikintu uzi yuko yakubwira chaque jour azi yuko yashaka kushikako par exemple jewe yarambwi ndazi ko papa wanje yarakunda amashuri yarashaka ko niga kandi cyane ari nta mpamvu ko nagerageje ndavuga ati ntegerezwa kwiga nubwo adahari ntegerezwa guheza kuko ndaza hari hose shaka abe fier yuwanje wowe papa wawe nigiki yari yifuza ko ukora Jean kuburyo uvuga ati kindazi uko nzoba ndiko ndagikora kose azoba fier yuwanje papa yahora ambwira uti ikintu watanguye canke ikintu coba caratangujwe na wowe ntukazocika intege wagikunze uzocitangire n'umutima wawe wose no matter what they say no matter what they do to stop you just keep on trying hama ikindi kintu papa n'umuntu yakunda ndafise petit frère papa n'umuntu yakunda kumbwira uti naho nogenda uno munsi ibintu ndagufasha vyose uzokwa muraba mutoyi wawe rero ico ni kintu ndacibutse like I'm in this music industry I'm here but not to play I'm here to work hard ndaha gufightinga kugezaho like hariho bimwe abaririmbyi bacu batashitseko hari bindi batarashikako hariho n'ahandi bamaze kugera ariko je aho mbona nka jewe hari ahandi hantu nkeneye kuzoshikana umuziki wacu kandi ndazi ko bizoshoboka kuko abazi Madiba ubu bamumenye mu gihe gitoya sico kimwe n'abandi artists baza bakamara 20 years 30 imyaka 40 30 ba fighting hariho n'ibindi bintu dushobora kuba twarashitseko ariko simaka ngo bishire in public urumva bivanye n'umuziki ukora kuko music twese dusumbana kwidandaza urumva umuntu urashaka kuba ukora music like business hariho n'uwundi akora music for fame yani kugira amenyekane rero jewe nka Madiba for real sinkeneye kumenyekana gusa urumva ico nico abandi baturusha abandi badusumba marketing mu Burundi ico tubuze gusa ni marketing ibindi turafise talent zirengeye ivyo bihugu like muri East Africa na n'igihugu na kimwe kiturusha talent urumva habe mu kuvuza instrument mu kuririmba amajwi ivyo vyose nta numwe abiturusha urumva ariko twebwe marketing iracyatugoye ukuntu nibaza hanini nikosa ryanyu nikosa ry'aba manager nikosa y'igihugu nikosa riva he kuko natwe turabibona urabona ko tubyimwo turiko turabona urazi nikosa ariko riva urazi like iyo uri muri competition uraraba ndi kumwe n'abandi rero twebwe abarundi kenshi turavuga okay tuvuge example Nigeria cyangwa South Africa right now ziri kuri map in Africa globally ziri hit zirakora indirimbo zikamenyekana globally urumva tukaca tuvuga okay twe dukeneye guhigana na bariya mu gihe twebwe hari ama etape tutaracako urumva umuntu ukacushaka gusimba etape utigeze ucako urumva ni nk'umunyeshuri avuye like muri première akagenda muri secondaire atigeze aca muri primaire urumva biragoye gutahura ibiri muri secondaire urumva rero umuziki n'amashuri akazi kose n'amashuri ntushobora gutangura uno munsi ukacuronka umuriyoni uwo munsi nyene iyo ni bahati urumva iyo ni bahati like ni chance ibi waratubwiye indirimbo uri mu gusohora indirimbo birimwe ibiki ni inkundo ni reggae ni biki bimeze gute for real I won't lie right now Madiba yarakuze bivanye n'ibintu twaciyemo bivanye na music ingene igenda irahindagurika rero Madiba mugiye kubona ubu afise irindi shusho
Madiba mugiye kwakira ubu mu kuririmba afise izindi strategy different like very very different rero iyo ndirimbo yarakozwe kandi iraje vuba iraje for real ni video izoza imeze neza ni video abantu no basaba ko bo irindirana igishika kuko like I'm bringing new products, new quality, upgrading everything in my music, my system of everything. Thank you. Muri interview twakoranye ijya mbere nakwaje ko sumusheri umbwira ngo ariko uburambiye warakuze mbega mu byo wakuze mu musheri yaraje bimeze gute sasa mama reki gukura ni makuru curonka n'umusheri mimi natafuta pesa I don't have any girlfriend right now none maheruro yijyana bice sasa nikose kujigaramia n'abakobwa mimi nataka tu ebana abandi baririnze abariko baratwumviriza vraiment abariko baratwumviriza guys abakobwa bariko baratwumviriza abakobwa ebana abakobwa muriko muratwumviriza abahungu aho muri mwese misi ko apajiria kunyanganya mtoto wa mtu I'm not here to like snatch any girlfriend nari umubeshi none kuri kari umubeshi none nta rukundo ugira bimeze gute misi ko bare wangine bana abahe mbabarira ni kuravuga mbabarira none nta rukundo ugira urukundo ndarugira vraiment kandi ndafise umutima ushaka umu girlfriend okay umu girlfriend ico ni ikintu gisanzwe ariko like me whenever I have my girl I need to give her respect urumva but right now I'm single nukuvuga n'abakobwa ariko baraturaba hajya barabafana bawe sitaki I'm single and I'm not searching point nukusinzi kumeze uko none wewe sasa ushaka amafaranga hama ntunaronde n'abayajya none ushaka bigeze sasa unataka wakule afu mimi nikule nini what should I eat turonse yajya ntazoza ari menshi warubize ntazoza ari menshi okay habaho gutanga like mu rusengero bavyita ishikanwa hama mu bamizima bavyita sadaka ubonye ko amahera yakubanye menshi genda uyahereza imfuvyi cyangwa uyashire mu ahandi hantu nyene byofasha abafana bazokuva ko bose oya ni bumva ko gute kandi bazi like I'm not a player ngo you're not searching I'm not searching uraza ama stress birimo genda kuri Instagram yanje babe beautiful ladies like wibaza ko challenge ijya ndirimbo azokora abandi azokora abakobwa azokora abahungu azokora abana rega n'ubimene zirakora challenge navyuzi ibi koko birakora challenge bivana na ndirimbo yawe izotanga kokore sasa byote bitafanya byote ninzo kuzoibonamo Madiba gusa nongera ndababwira guys please subscribe on my YouTube channel cause my new song is dropping soon and you can follow me on my Instagram page Madiba the Classic Facebook everywhere guys mukirundi murashobora kunkurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zanje ni YouTube Facebook ndiko ni Madiba the Classic and IG bayita gute hajya mu kirundi urashobora kumbwira wowe uzi kirundi cyane nayiba gira Instagram bacha bayimenya uyikoresha arayizi Instagram ndakikubwira acha shawo abandi bantu bazoje kuri YouTube yanje nzokivugira kuri YouTube yanje naba ba subscribe aba Magic Channel TV uko mwagize subscribe kuri Magic Channel please go and subscribe on my YouTube channel kugira ndabibe nyene uravyumva na muravyumvise ko agira tuzanire ibintu bishasha bitamenyerewe kuri Madiba kandi indirimbo zawe za mbere ziraryoshe sana man zaryoshe sana wakonzi yahe nta nimwe nasi wakozi yawe nanze ngo wakozi yawe ndakunda ijye ndirimbo muri kumwe na Nice Guys nibwo ingene yitwa kubera iki ndakunda amajambo arimwo kubera iki amajambo kora ndumukobwa ili kupeleka yani damn bani ndirimbo iryoshye cyane n'ijambere wahereye ko agakouple wakunze agakouple wakunze sindabishoboye kuririmba nakubwiye that's good agakouple ni ya kwanza au ya pili verse 1 or 2 urasi ibintu byiwe ibintu nyabakibinisha insinzi ngene ikubwira ubwo indirimbo zawe zose ziraryoshe kandi akunda kuziraba thank you
reka ndakubwire ubandanye cyane uriko Merci. gusinziriza uryama next time tuzoza n'amakofe apana bijyarangiye baje muhira ngo pampamba next time n'amakofe muhira uriko gusinziriza udubintu tumekuraba icyo nobabwira ni kimwe nari mfise album yeah anytime ndashobora kubahereza ama surprise kuko urazi umuziki n'urugamba runini n'urugamba simaka ngo uronke support y'abantu bose mugabo bajya bagusupportinga nibajyanye ikintu no basaba gusaba fana nuko muri uno mwaka ndabafitiye ibikorwa byinshi naho nsa n'uwabatebeje ndabizi I'm very very sorry guys tajirekebesha that's how they say mu Giswahili ngiye kwigaruka ko mu Kirundi we in East Africa we must like mix kwigaruka ko mu Kirundi sawa reka tugushimire cyane Madiba merci nanje nongera ndabashimira kuba mwamaye kano kanya uti murakoze n'abariko baradukurikirana ti murakoze cyane I love you guys merci beaucoup ko namwadaye mwanya wanyu turabakunda cyane hama mwavyumvise ni Madiba ndazi ko musanzwe mu muzi mugabo musubiye mukamusupportinga cyane ni ibintu vyiza cyane kandi ababwira ko ndabakunda cyane merci beaucoup ciao